Yeah, hello guys, bakunzi ba Azon TV turabaye kaze turabaramutsa kandi abari mu Burundi abari mu makungu tubaha kaze. On microphone Ox behind the camera ni Crop G. Bwana hapa tuko na Star Boy. Bwana nakwambia huyu ni kigogo wa vigogo. Hali vipi bro? Umeze neza sana. Umeze neza? I'm good. Uko sawa? Niko fresh. Naona kuna kunywa maji hapa. Taweza maji ndio kila kitu. Na wanamke wanatakiwa kutafuta maji. Sijua tena. Anaanza anamuita Star Boy. Bwana karibu all from Star TV. Uyakora kuri Star TV. Karibu sana. Asante sana papa, imani baheza gire cyane. Ego. S1 TV. Azon TV. Cyangwa barayigurishije. Hariyo nabona yari yavuguta imbere. Yazani bibasha yuzisha. Ni ile ni Azon TV. Ya mujama rakunda amafaranga. Sindamuzi. Ni hatari. Kuna ma studio kule maana ni kama njoo wapi Ruziba. Hano mu Ruziba bajinya mamani. Ububenzi. Oya, hano inyuma uciye ku soko ugacha winjira n'inyuma Ruziba. Pale hapa nakuwa na marestaurat kule nyuma. Gangi mani. Karibu tena. Kule tutembelee Azon TV. Na madami ndamtoaga kule. Karibu sana. Mwakoze cyane abakunzi ba Azon TV. Ni Star Boy muhungu wanyu ampi energy. Mr Meet, Mr Kimararungu, Mr Love in Town, Mr Bubeshi, Mr Lift. Ibyo ni biganiro bica kuri Star TV. Merci beaucoup kuja mu kiganiro cyawe. Okay, jenda ndamwisize indi zina. Namwambia huyu ni Mr Vitamin. Ni energy ndongeye ko vitamin. Mr Vitamin. Mr Vitamin. Kaze cyane kuri Azon TV. Ego hari tubazo tubinagomba ndakubaze inyuma yuko doje kuraba urukino gwahuje abaririmbyi n'abameti insinzi kabitahukanya abameti bitsindo bibiri kuri kimwe cy'abaririmbyi ubwa mbere ndagufesita wakinyeneza cyane. Merci beaucoup imani gwezagire. Abantu bazi yuko nzi gukora kuri micro. Wakinye ndavuga ati. No gufungura abajika mana yo atakabumu. Je narakinye football. Vraiment umecheza paka nasema huyu jamaa vraiment anacheza kabisa. Asante sana papa. Vraiment congratulations umecheza bien. Kusikuvyiba ko kujya imisosi. Kuvyiba ko kujya amateka vanze n'ibiharage n'ibijumba. Becha bakumabaza ngo akuna vyibushe ububenzi bwinshi. Ububenzi njya amateka vanze n'ibiharage n'imyungu. Na umecheza bien, mtu munene anacheza kabisa unaona huyu nikasema kweli hata kama ananenepa anajua cheza. Bwana nataka kuuliza mambo mawili matatu kuhusu mchezo kama na huyu. Urukino mwatsinzwe ariko byagaragaye ko mwakoresheje ingufu. Ariko hoba habuze kugira ngo muwa mutsindo ko benshi bamwe mwavuze ngo hari habuze communication hagati yanyu ari kutabonana muba mwaragize imyimenyerezi kuye muri hamwe cyangwa se mwahamagaranye gutyo nyene. So badutsinze biri kuri kimwe kandi haburana babiri hagatsinda umwe. Ikindi naco ijyatere ni tere synthetic abantu batayizi mu bisanzwe wihonyeye mumenga urarotse. Rero utayimenyereye uhabonye amipa yagomboye bongera baramugombora sivyo utayimenye rero ino tere synthetic usangigoye kandi ikindi naco twakinye n'abantu baguma bakina natwe abasani ni babandi ni mistari gusa cyenda naenda mu karaoke anapiga bia aho ushobora guhera rendi gushika dimasha kubita bia ataracha gashaho nkaja digise nona kwa kwita nkikazi yabiye bizowezo nawe ntajya kwita nkikazi yabiye narakoze entraînement byawe twarakoze entraînement mugaje nakoze imwe kwera ko nasanze bakoze nibaza ko habaye entraînement zitatu canke zibiri uravyumva kiri kwari yayinje mu kibuga ngira ari muri ibisu yakwepa umupira yaguma yiruka umupira uje aca wuhonga wamenga ni nkoko kazibonye isake uko biri kose nibaza ko vyagenze reka tubishime ko vyagenze kandi nabikunze kuko nk'abantu baba association de métier biyumvira abasani hari abantu benshi bari gukina match amical biyumvira abasani turakina match nziza yari iryoshe hari ambiance nyinshi cyane babonye Star Boy kwazi gukina babonye ko Star Boy atari umuntu wavuga sije kuri micro gusa no mu kibuga twebwe urabona je nkasuye umuntu kenzo wamfuwe nta kindi kintu nkora cyane icara muhero nzi cyanza navuga gute so nibaza ko vyari byiza nako mwakoze kuza ko mwebwe nta muntu yabahamagaye twizanye none urukino rwakwigishije iki nkawe rwakunguye iki cyangwa se yari just to joking cyangwa se kuryoha icyakabiri naco twumva n'urukino rwa kivandimwe n'ubumwe n'ubu tugira tuje kuno amani kandi je nari nzi ko nzara no munsi ariko karabonetse tugira tugende hari cyangwa mandi nkoko asubize wenerwa cyane wifana kugira urazifana kwica yuzuzinda cyashika muhira ameze neza umukozi acafungura wenyene rega twe turareka gufekinga maisha none se ndarinza igamura mburi inoti nyene nkabura ikibazo rero bibaza ngo bastare ngo banabakiya banakura je nkura ndarinza ara mugabo uri mutanchoreye nibaza ko arico rimwe narimo bakunda kuvuga abastare ugasanga bakumasha ubuzima bwabo buri hasi ariko bakabushira hejuru maisha mazuri ndaca yaronde kwa kundi nyene apana kuma tuvuga ngo tuko bastare anava vizuri tuvugana ngo nuja cyo birabaraba tutatembelea bisi kandi nta muntu apfa arayinzara rimwe Hapana. Nibikunda.
ego bo nagomba rimwe namwe tuje hanze y'urukino tuvugana ku muziki usanga ukurikirana umuziki w'u Burundi usanzwe uri mu journaliste hari bimwe usanzwe uzi ku muziki w'u Burundi ugerageje kura umuziki w'u Burundi ukumeze abenshi baravuga ngo umuziki w'u Burundi uragwaye ese ku bwawe kubona udakumbure benshi bavuga ngo ntushika kure ntuteri nturi ku rwego nk'ugwa ibindi bihugu ku bwawe wewe ubivuga ku iki kubavuga ko umuziki w'u Burundi umenga nta urashika man umuziki w'u Burundi ntugwaye ntagire umuntu azokubesha umuntu azovuga ko umuziki w'u Burundi ugwaye nawe azabagwaye ni wazwagwaye kubera iki abantu bariko barakora no munsi bariko bararonka ama views ikindi naco abarundi dufise amashari azotuma tudatera imbere no munsi hari abantu bariko barigira muri Serbia ukazona umuntu aragiye kuri stati ngo muri Serbia barafa tubazi yuko hari amasezerano ya Serbia n'u Burundi basinye banenda navyo baratuka Burundi none bagera mu mategeko no mu Burundi urapfa aho uri hose urapfa muri Serbia nimba uwupfa nuko abavuye muri yo Serbia akaja handi hariho amasezerano yasinye hagati na Serbia ukazona umuntu aragiye kuri stati ngo Serbia ngugiye ucupfa kubera iki tugira ishari umuntu yayironka nacio nde yaronka n'izina ry'Imana he banaragiye banarabihetse iyo nde yaronka miliyoni 6 fite mani reka tureke kubona abantu bagiye tuje tuzana amashari kuri stati biki urabona mani hari ibihugu biteye imbere kubera bifise aba diaspora benshi hanze twagira aba diaspora benshi hanze nikichora sitakosa mtu wakunichora nk'umuntu afise abantu babajama bashika nka 10 bagiye none nko mu myaka 10 ninarongora nkabura yo kugura gasosi numva ko nzomuca ko nkavuga ati bro nibaza ko nararyoherere witerambere cyawe icoreye turyoherwe rero turonse ikintu nk'icyo na Indonesia numva yaje ntihazi ibihugu byinshi nako dushikiye nibaza ko umuziki nabazoshushikiye ahubwo cyo nosaba leta y'u Burundi ibagabanura amahera kugira nanje ngende ntuzerese passport ironke ivyo passport je ndayifise kumeruka no mu Rwanda uravyumva nibagabanura amahera ahubwo ngende sivyo none kaka amahera ni menshi ndazi yo bagabanura amahera aba bose bari ngaba baragiye hari n'abajournaliste bamwe nabonye bagiye minushi yarahise yaracomotse kandi arinzi ko tuzokora mariage nawe acaransiga ubu ntazoba kinyemera ari urukundo ruri ego mbo ku muziki w'u Burundi none wowe bashari n'iryo rituma umuziki ndasharaho nyene iryo shari n'iryo rituma umuziki wacu udatera imbere hariho nouvelle generation bariko barakoraniza cyane ni vya bindi Dione yasora indirimbo ngo mfise ubwoba kubera ko arakora ukantaronka amasho ugasanga amasho ni babandi nyene watu ba munoro bana bakase sometime sio fresh umuntu ariko arakora neza yashizemo ingufu zo kugira ashobore gutera imbere sivyo bisigura yuko umuziki w'u Burundi ntabwo urigera upfa ahubwo uvuga ko umuziki w'u Burundi wapfuye ni uba warapfuye umuziki w'u Burundi urahari kandi wishwe n'abarundi abonyere bavuga ko wapfuye ni wowe wica babandi agenda kuri Star TV akavuga ati Starboy n'umwasi wanje sindabivye wiwe nawe wo buri umwasi wiwanje turarangije umuziki wacu urateye imbere ahubwo dushigikira ivyo wacu twebwe abarundi tugume tuja urabona mu bisanzwe Facebook WhatsApp mu Rwanda ntibaho amamega koresha vyose kandi mu Rwanda barafise ama wifi menshi cyane etage yose ucako usanga bafise wifi iri uveka kuri YouTube biroroha kuri YouTube rero je nosaba abantu za limitere bakureho mega za Facebook WhatsApp bashireho mega uja hanu hose nkuba hari abarundi banangiwe babuze batora sabi kubera atakuntu bari bushike kuri YouTube abantu bakoresha Facebook WhatsApp cyane ni kweri ayo Facebook WhatsApp cyane iranyaruka ajya amamega y'ukwezi bagura 5,500 1010 araganda mugabo ico gituma abantu usanga avuga ati jezi mega zo kugura kugira nje kuri YouTube binaganda rekaje nigure Facebook WhatsApp none umva twe tuzotera imbere gute bica bigora limitere je harige mora mvuga ati je botuma bayikasa bakazana yindi shirahamwe yikora neza kuko sometime harige batwicira ama connection twebwe ugasanga turiko turapfa nk'abantu ba posting abantu bajanyaruka pa raporo yagiye yo kuja kuri YouTube rero bagerageze aje yo kuja kuri YouTube hagire anyaruke Facebook nyaza ko izofasha n'abaririmbyi umuziki bizofasha cyane akajambo kamwe wobwira abaririmbyi kuko abaririmbyi nabo hagati yabo biravugwa ko ariho kutumvikana cyangwa se gusanga ari kudahuza kwankana nta gihugu na kimwe abaririmbyi nta hantu handitse ko abaririmbyi bategerezwa gukunda hose usanga bategerezwa kumvikana nta na hamwe byanditse twumvikana umva uwo muziki wo buri he hagira Diamond na ntuzenye na Harmonize bose no na Alikiba bumvikana umuziki wo mu Rwanda wo muri Tanzania tuzosubira kuwumva nta hantu handitse ko abantu bashobora guhuza ariko bamwe bavuga ngo abandi bafise inzigo y'akazi abandi akagira inzigo yo kumanurana je birabaraba nibakore twe baramayishano 3 mu kwezi manje mugabo je byo naco vyambwiye igihe hari umuziki w'u Burundi ji warateye imbere umeze neza ahubwo twebwe abarundi dukura amashari mu mitwe dushigikire buri muntu wese nimba ndi Starboy nkora kuri Star TV kurezi wani kweri kinoza kuraba je n'umusabone wanyu mugabo umuja musanga ataragira na sabone wacu toka we already uko biri kose dushigikirane muri gwa rukundo abarundi
iyo abarundi abafise umutima mwiza w'abarundi usanga ari beza prema muga uhuye n'umurundi afise umutima mubi urumva bavyishe vyose so uko biri kose dushigikirane muri gwa rukundo bwa bumwe ninatera imbere juzu biryoherererwe mugenzi wacu niyatera imbere ntucuponda mugenzi wacu agiye muri serbe ntucutangura kuvuga ngo serbe ngo barahwera ngo barako barabaho nabi dukuri kwimana ciyo ndaronka mbanaragiye hahandi vya bindi nyene ibyo wacu biwacu hahandi nyene twanda dushikirana dushikira umuziki w'Urundi dushikirane abarundi umugenzi wateye imbere ntugira ishari bana abakunzi ba Azwan TV turabashimira cyane bariko mudukurikirana twakumwe na Star Boy akora kuri Star TV bana karibu tena mwenda on YouTube ugire subscribe like share udondosha na comment yako bwana on microphone ulikuwa na Oxy winner behind the camera Crop G tukutane on YouTube ciao